umuntu aba akivuga ati jewe baranyiciye ab'iwacu, kandi nta butungane nashoboye kuronka kugira ngo umutima wanje utekane. Ugasanga ubundi nawe bariko akubarira uko yanyazwe. Nk'abarundi none kweri tuzoba twararozwe, Twa- ni umuvumo twavukanye nk'abarundi, sindavyibaza. Kandi umuntu agiye kuraba muri histoire z'ibindi bihugu, uraza gusanga yuko nubwo twagiye duca mu ngorane, n'abandi benshi baraciye mu ngorane. Uno munsi ino space nabumviye ko tuganira ku kibazo co kwibohora, kubera yuko n'umunsi udasanzwe ku babanyi bacu b'Abanyarwanda. Haheze imyaka 31 bobo bavuga bati urugamba rwo kwibohora rwabo bararushikanye, hanyuma batangura kwiyubaka, bakibuka biyubaka. Ariko urwo rugamba rwabo kugira ngo bashike ngaho, ngomba gutera intege abantu twahungiye rimwe jewe 2015. Ubu uye baba bavuga ati imyaka 10 yose, imyaka 10 ni mike, mugende murabe aba b'ababanyi bariko baraserebra, n'abana b'abahunze, n'abana bavukiye mu buhungiro. Ugiye ukaraba mu 59 aho abavyeyi babo baba barahunze, ukaza kuraba abana bashoboye kuja kubohora u Rwanda, n'abana bari bavukiye mu buhungiro. Ugende urabe, ubu turakurikirana n'ibiba biriko biraba muri Congo. Ingwano zamaze igihe kinini. Iyi space iheruka twariko turumva muri Afrique du Sud, muzi igihe apartheid yamaze. Nelson Mandela ubu uye abantu turamwibuka tukamubona, ariko n'umuntu yamaze imyaka 27 afunzwe. Ugende usubire n'inyuma, ugende no mu bihugu vya Etats-Unis, aho uri hose, ugende urabe no mu Bufaransa, bari mu Bufaransa, mugende murabe mu bihugu vyose. Urugamba rwo kuvuga ati abanyagihugu barashitse aho bavuga bati turi abantu kandi dukeneye kuba mu gihugu kidufata nk'abantu, kandi twese. Ni urugamba ruba ari rurerure cane, kandi rusaba inguvu, rusaba ishaka. Kandi ni urugamba usanga ruzamwo ibintu bigomba gusa. Ikiganiro giheruka twari dufise umutumire yaje akabidusigurira. Haraho yadusiguriye, je birankorako, vyarankozeko cane, yarabivuze, mugende kumva ikiganiro. Mu bintu vyatumye Nelson Mandela amara imyaka 27, namwe mugende mu bitohoze. Murashobora kuza gusanga yuko si kubera bari bamufunze gusa, ahubwo hashobora kuba ari no kubera yuko n'ababa bariko bagwana urugamba nkawe, ariko baca mu nzira zitandukanye, bashobora kuba bagiye binjirirwa no gutandukana, bagiye binjirirwa no gucanamwo, bagiye binjirirwa ko, ugasanga hariho ibintu usanga biba biriko biraducereza. Ariko ni ukugumana ishaka. Ivyo ni ibintu biba, bavuga ati ça fait partie y'urugamba rwo kwibohora. Umuntu wese akurikira ino space yabaye ndende gusumba ko nari ndavyiteze. Ico kibazo ngira nuko tuba turiko twumva amajambo y'abantu tutamenyereye kumva ngaha ku ma space, nkatinya kuza ndabaciramwo. Ndashimiye abaje bose bagatanga témoignage zabo. Reka twumve Paul Nayu, hanyuma duhave dusezerana. Yego, Paul Nayu. Paul, ego. Paul, uratwumva? Ndabona mikro yuguruye ko musoje kumva. Muriko muranyumva? Ego turakumva. Ego, karibu Paul. Murakoze tugira igihugu. Ego kandi tucitangira. Jewe nanje ngire ko nsongo ko ndabona duhejeje, numvise bamwe bariko baravuga ati nanje iyanje niyo nanje nge mvuge kugira nabo nanje ayo nabonye ategeza peut-être yo kwerekana ko surunganwe. Hari umupapa ariko aravuga ati je nabona umenga n'abana 35 sibo bonyene bagiye kuraba mu Kanyosha, je niyo nari ntuye, abana bato usanga aribo bari imiyabaga 17 18. Ico gihe je nari ndi na muto,
nanjye no muto kabisa mugabo twarahuye navyo natwe kandi ico batangaza je kivuga ati ndanabibabwire nuko hari abibaza ati ngo batoye abari mu myigaragambyo gusa nka jewe vraiment ndi n'umuntu asenga jewe nkuko ingenda nabitangura nk'umuco muvyumva jewe natanguye guhura navyo nkiri umwana muto nari nabivuze ngaha tugitangura amaspesi yagera aba mbere ndavuga ukuntu nakubiswe mbazwa nabo nyene abo batete nakubiswe mbazwa ubwoko ico gihe bandetse ko ndi ndembe kandi ndi umwana natanguye kubibona umwana muto noti none nk'umuntu uyumukubitiye iki niwe ati gukubita si kubabesha imyaka 5-6 kwiga ndi ndembe hama kubw'ivyo je ntabwo ntushobora kuvuga ati ngo ndadoma ko urutoki ngo no yangiriye nabi burya woja kumwerekana urutoki boruca niko nobivuga bari kuruca burya urakubitwa hama wasohoka ntuvuga ngo wagukubise n'uku n'umuvyeyi akubwira ati numa ntibaduhekure ebana narakuze ndakura ivya 2014 urumva n'ivyo tuvuga aba 2014 2015 2016 gatoyi kuko urumva vyabaye birebire urya mwaka wabaye muremure kabisa kubera 2014 uko kuduga 2015 vyabaye birebire wamengana igihe kitazohera burya umuntu yaryama ntibuca wabona umuvyeyi akaryamye ntibuca nawe je numva ati ndi umuhungu w'imfura iwacu yego nafise mukuru wanje mugabonye so aryamye ntibuca abona yije iki n'iki nawe umutima uravyimba nari umwana muto vraiment mugabo ico gihe ndibuka ko vyanatanguye ndi kw'ishure vyatanguye ndi kw'ishure sinatashe vraiment bambwiye ati nugume yuri saba indaro baba bati ngo kera ngo niho wasaba indaro ngo aho ushitse hose jewe umunyeshure twigana ubu ntakiriho niwe yampaye indaro ndamara indwi iwabo hari mu ngagara iyo vyari binakaze mugabo urumva ndihishahisha nyene iwabo nyene kugira ntihagire umuze ndataha nishika jewe urumva ubwuko kuntu twari twaragize jewe umuvyeyi sinovuga ati vyari vyaramuhamuye ahungira mu Mana mugabo nakuriye mu bintu vy'abantu basenga nanje ndagira ndi umuntu asenga uko mugabo ntivyabujije yuko ndarusimba ayo nabonye niyo nagira ndababwire gato ko narusimvye kenshi kabisa mugabo urumva ayahuriranye na 2014 2015 2016 ko je vyatanguye kare warabona ko ari ibintu binugwanugwa burya imvura ija kugwa urayibona igicu urakibona je 2015 ndibuka nari n'umukinyi w'umupira nari mvuye kwikinira agapira bisanzwe nyene bisa nk'ivyaheze vraiment ndaduga hari mw'ijoro twakina ahantu hitwa kuri Olympique abumva mu Kanyosha cahumye je ndidugira nditahira nanabana kure ntana n'abandi turatandukana dutandukanye nyene jewe nifatira akabisi katugeza ku muco mugabo sinza gutanga amadetaye kugeza ngaho urumva nibwira umuntu ningira abo twasize hariya nyene mpura n'umugenzi wanje sinari nzi ko ari irya nyuma ndamubonye ndamubwira ati tudugane ambwira ati mugenzi ntidushobora kudugana ati je ndindiriye umukobwa bari banasohokanye ico gihe je ca nduga imbere yiwe ati duga tuduga ya petit je yankonsidera nk'umwana banyitwa petit deja ati duga ndaduga buke ndaca ahantu nyene haruguru nyene y'aho hantu mpura n'abagabo ahantu bari bicaye bambwira ati twicarane n'iki kuko bambonye bari bazi papa wanje amvyara ticara ngaha muhungu ati ndicaranye ndicara nigeze gatoyi umuvyeyi wanje amvyara mama caraseruka ambwira ati ntiwokwicarana anuka uko anuka ati yavuye gukina umupira naduga aje koga nanje nti rero ngenduge nje koga ndugana na muvyeyi tuduze gatoyi n'ubu wombwira ati aba bantu urabazi abo bantu ndabazi mbona ipikapu duciyeko abo bantu bari muri iyo pikapu ndabazi n'ubu wombwira ati tora naho baba nogenda nkabatora kuko bari abantu mvuga ati twari abana baba musi kuko je twe twabaye mu Kanyosha guhera mu 2003 kuduga bana mbona bamanutse tugikata gato tutaranakata ko je nari nyuma nagiye nshavuye umva umuvyeyi agukuye ahantu abandi bantu bicaye baribo bakwicaritse baguha ifana urumva uri umwana wararyoherwa ati ngiranwa agafana urazi turi abana uvuye no gukina urazi abakinyi b'umupira uva gukina ushonje
aho umuntu aba yateguye bipfana n'ico urya bati kikabasha umva ndi umwana ico gihe ntavyo natahuye nari mbabaye mugabo urumva umuvyeyi nawe nkeka yakorewemwo n'Imana vraiment kuko mbonye bamanutse mbonye abantu bamanutse jewe nabonye bahagaze abandi hano nanicaye mbona batangura gutorwa ndabona batangura kubabwira ati ngo ikibiceje ngaho n'igiki wowe ugiye kwisigura umupapa ntakiriho kuko abantu bose nasize ngaho bicaye hasigayemwo umwe nawe nyene yaratorotse ariruka bibaye biraba baratora babinjiza indani jewe uko niko nakize mugabo haba wa muhungu twari turi kumwe ku muco yabaguyemwo iyo nadugana nawe urumva mama ko mubibwirwa n'abandi ndiko ndavugira ngaha bana je nshitse ino je vraiment kuva ico gihe urumva bapfa aho batoye n'iki birababaje je sina aho nakubise wumva ho nari ndi umwana numva sinanabigarutse ko turiko turi kuri evenement 2015 mugabo jewe nakubise imbere kabisa abana n'inkovu ndacazifise inkovu ubu imyaka 10 iraheze 20 igiteda ndacazifise vraiment ndacazifise ziboneka mugabo ivyo vyose bikaca icagiye kundenzako ni umuvyeyi wanje mu minsi iheze nanabibwiye bari babwiye mu maspesi umuvyeyi wanje namubwiye ati muhungu wanje ati wongorera akabari parcelle hariya mu Gihinomu nkabaye kuko ngaha gasumba mu muriro iyo muvyeyi amaze kurimbwira nkaraba ukuntu yikoko yagira iki akanongera muri bwa ndi ubuntu umuntu numa ntihagire intuze ntiharagera ndumva ko ryaje ntegezo gusohoka nkagira ndabona ko umenga ubw'ubuzima bwanje no guhagarika ko ndumva ko bwaranahagaze nanababwiye abantu ngo ngahe nka defa bazana ivyo gufina ndabati ngira ntangore nanje kurandira inzira kuko gukinyizwa barakinyizwe ase naze kubabesha si ibintu ndiko ndababesha burya retraite y'umuretraite ubu ni ibiro 2 vy'inyama mu Burundi retraite ku kwezi yawe n'umu fonctionnaire rero sasa ibiro 2 vy'inyama abantu nabo bibaza ko turi hanze ngo twarabuhunze nka ntuzenya bari hanze utari kuri hari umama yavuze ngaha neza Odile yavuze ati ngo impunzi ngisa nk'umuntu adafise amaboko n'amaguru ataceshwa kwikoza abantu bavuze ngo baje no kwiga n'ibiki ndabasabe muze mugerageze muje gukora ibintu vyankaba vy'ama fonction publique yinura ko bazobemerera ntuzotawa ko utari waye aha hanze turi si iwacu ni mu Burundi Perezida Kagame niwe yavuze ati ngo twe abantu ntituri abantu turashobora kugenda tugahera mugabo igihugu ngo Jean immortel ni ikintu kizobaho ibihe n'ibihe igihugu ico gihugu nyene tukigwane kuko niyo tutakigwanira tuzaba tumera nkabarya haro difference hari Corée du Nord na Corée du Sud niyo ndiko ndasensibiliza abantu no kubateramo umutima wa patriotisme no kuvuga ati turwanire igihugu cacu ndakubaha akarorero ka patriotisme genre y'abakoreyen du Sud n'abakoreyen du Nord niyo exemple mpanda bahiri parfait kuko niriboneka ni igihugu kimwe ki isole kinaco cyateye imbere nuko bamwe babaye impuzenya ati si je tire mon épingle du jeu ça suffit genre c'est bon ni abantu babibona uko bakabona ati je tire mon épingle du jeu bakabona ati niyo nakuramo utwanje ndazo bari neza tuzohera nka Corée du Nord mugabo sivyo nifuriza Burundi kandi nzo bigwanya kugira ntibibe cenje nico nahagurukiye kuko niyo mbona niyo peur nagize icatumiye kinampanaguruka niyo na peur nagize yo kuvuga ati Burundi buzohava bumera uko umera ati je tire mon épingle du jeu c'est bon non suko bimeze bose dutegerezwa kubaho neza dukwiye kubaho neza kandi birashoboka nico campagurukije ubwoba bwo kurunganwa bw'uwanje rubona yuko umenga si je tire mon épingle du jeu c'est bon carampagurukije kandi ati kumenga niyo ntemuke ndamuke kabona yuko ari yo solution ihari non ico nico catumye mpaguruka vraiment ndabarondera ndazi ngaha sindagera imbere gose mugaba hondi kibiriti ndagifise irujirakije igize ninde nzoyatsa kuko igihugu tuzokigwanira ko bigenda kose si mu majambo gusa oya
naho je niyo témoignage yanje mfise ni ntoyi kuko je si nk'iyabo bamama bakubagura gose je nako gusa nako mwakoze cane tugira igihugu oya nayo ni histoire yawe. Ni histoire yawe kandi urakoze cyane rwose kuyidusangiza. Kandi umubabaro wawe cyangwa ibikomere wagize, um, basha twige kwakira ibikomere byacu kandi ntitubikompare n'iby'abandi, twemere yuko ivyo bintu bidukomeretsa. Ndakuhobereye cyo kimwe nka Odile, wariko uravuga mukubitwa reka tubandanye tubandanye tugwiza ishaka. Ndagushimiye ko nawe waduze ukagira ico ushikiriza nawe. Reka turabe Clarisse canke Transform, sinibuka uwari yatanguye ariko Clarisse kare wari umuko-host wanje biza birapfa, ariko Clarisse nawe karibu, ngira ngo nawe urafise akajambo ugomba kudushikiriza uno munsi. ndakuramukije ndonze Clarisse, ego yambo cane. ndabaramukije bariko barumviza space, ndaramukije abavuze Rugira Paul Juvenal benshi bavuze. Ego kare bon byangoye kuko hariho utuntu nari mbonye amasaha agiye ndavuga reka singende ataco mvuze. Ego tugira igihugu kandi jewe ikintu nashatse kuvuga merci nuko mfise ibintu ni nka bitatu novuga ko ari nk'ubutumwa numvise nshaka gutanga, harimo n'ubuhamya numvirije ivy'abandi bashikirije. Ica mbere no gutera intege twebwe twese turi ngaha kuko ba Rugira ni benshi, ba Juvenal ni benshi, ba Paul ni benshi, ba Odile hariho abashobora kuvuga nka twebwe n'abandi badashobora kuvuga, ariko nashaka tumenye yuko tugira intege, tugumane espoir, tumenye yuko ivyo tuvuga, ibikorwa dukora bifise aho bishika. Donc tugumane courage, ico nico ca mbere. Ica kabiri ni aussi ni nko gushima no gutanga ubutumwa yuko ibikorwa n'ivyo abantu bashikiriza ngaha aye bagahurira birafise biragira umusaruro, biragira ico bishikako. Turiko turavuga muri desert mu bugaragwa, iyo niyo novuga ni nka témoignage kandi n'ubutumwa. Abari ngaha, abari kuri urugamba bashobora kuza bakavuga, bamenye yuko ijwi ryabo rishika kandi rigira ico rishikako. Nibaza ko baranabizi nabo nyene, mugabo c'est une façon aussi yo gutanga iyo reconnaissance kugira ngo tubandanye duterana intege. Hanyuma ica gatatu nico kuri titre y'ishaka ryo kwibohora nareze tabara. Umuntu agiye arumviriza ngaha aye nkaho vyivuze parce que hariho ama histoire menshi. Hariho abariko baravuga ivya 2014, hariho abavuze ivya 2015, hariho abantu 93, hariho n'abandi, hariho abo muri 88, hariho abo muri 96, 97, hariho muri 2001 igihe batera 2000, hariho abo muri 72, hariho abo muri ama epoque yose twagiye turacamwe. Aho niho ishaka ryo kwibohora riva. Ishaka ryo kwibohora riva ryo kuvuga tuti tugire iteka, tugire igihugu c'iteka, tugire igihugu cubahiriza umunyagihugu. Nivyo benshi twarahunze ihohoterwa, twarahunze akarenganyo, twarahunze ama raison atandukanye, ariko ayo n'ama raison aba ari plus individuel. Mugabo hagiye umuntu ashatse kuvuga ati no, kwibohora muri vision antuko ko abo muri leta barabavuze ati no, c'est assez, ni kubera yuko bashatse intwaro yubaha abanyagihugu bayo. Tukagira igihugu kuko igihugu ntikizogira iteka kidahesha iteka abanyagihugu bacu. Il est vrai kuri CNDD-FDD vyarunyutse. Bon, kera abantu bariga plus ou moins education ifise qualité, ubuhoho vyarayangaye. Urumva uwo bishobokeye yagize ubwenge canke yagiriye amahirwe kubera yaronse opportunité yo kwiga, yo kugira iki, agashobora kuronka akazi canke agashobora gutrasa akagira un avenir. Mugabo non plus ntivyari ibintu biri fair, kuko hariho ibintu basanga bigenewe abifise, abazinanye, abo kwanaka, ugasanga nko mu sport amwe nka tennis
nta nta mwana naho yoba abishoboye atazwi, naho ataba ari wo kwa Nyarucari. Hariho ibintu mu Burundi urumva bimwe urumva batakuzi, batazi ngo usanga bataguha agaciro. Donc ivyo bintu vyose nivyo dutegerezwa kwibohora, nivyo iyo systeme dutegerezwa kurandurana n'imizi. Si ukuvuga gusa ngo ni politique, ngo haze ngo ukurakuranwa ku butegetsi, okay uyaraje ntitumushimye aciye agenda yaragira iki, ariko n'uguhindura nuko abarundi twiyumvira, tukamenya yuko atagusuzugura umuntu uwo ari we wese. Umuntu wese akaba afise une opportunité yo kwiteza imbere, yo kwisanzura, yo kumva ko ari umuntu. Nivyo bon ku bami twovuga ko vyari vyoroshe gato, kuko urumva yari umwami n'umuryango wiwe nibo bari bafise ayo ma opportunité benshi. Abandi bose ugasanga basa n'abangana hasi y'umwami n'umuryango wiwe. Mugabo nabo nyene kubera batwarira abarundi barubaha abantu ba kera, baragendera ijambo, baragendera ubuntu, baranemera iriya mana bemera, baremera ibintu bavuga bati nitwagira nabi nitwamenja biratugarukako. Donc ugasanga bariko barubaha abantu naho nyene habamwo ukurenza akarenganya. Ariko rero ivyo twarabirenganye, turagira aho tuvuga ngo turageze muri demokrasi. Mugabo niyo demokrasi ntitegerezwa guhagararira gusa kuvuga ngo imigambwe iragabuye ubutegetsi, kuvuga ngo abanyepolitike. Kuba umunyepolitike si ukusimaka ngo umudepute simaka ngo ube, ni ugukorera igihugu cawe, ukanka akarenganyo, ukubaha, atagusuzugura, atakuraba ngo umuntu arifise, atakuraba ngo umuntu ameze uko. Wala jewe nico novuga yuko ari ryo shaka ryo kwibohora yategerezwa kutugenga, kandi nizera yuko rinagenga n'abarezi tabara, ko wumvirije ngaha hari imico itandukanye, habaye ama histoire atandukanye, ariko donc zose uciye ugenda urazikombina uca wisanga muri iyo novuga nti parfaite harmonie. Ego donc tugire courage, hanyuma tumenye yuko turiko turagikora igikorwa citeka kandi gifise umusaruro kandi gishimwe. Merci. Ego urakoze cane Clarisse ku jambo vema udushikirije. Uvuze amajambo meza gose, kandi nukuri bisho kumva yuko abantu bariko baravugira space, ano ma space turabizi ko turi bitahura umuntu ariko arumva ibintu ngakumva biriko biramushika ku mutima, amenye neza yuko nimba atazi abatabazi iruhande canke ukungene wewe ashobora kugira ico afashije, biva ko ategurure kugira ngo umutima wiwe ngo baribone, banashobore no kumwegera babimubwira. Narabivuze mu yandi ma space, nanje igihe ngiye kurondera banyagirije ndiko ndavugira ngo leta bara, ndiko ndavugira MSD, nta makuru nari mfise. Mugabo maze kuvuga ati reka ngende kubirondera, nasanze mbana n'abatabazi, nasanze ari abantu bari iruhande yanje, kandi nasanze ari abantu ba grave bose. Ni ukuvuga abatabazi nasanze ari abantu spécial, très spécial, ari abantu badahiganwa n'umubabaro wabo, batavuga ngo je nije nababaye gusumba ngo wewe, ngurumva ngo jewe ngo fata yuko ngo ari jewe ngo mfise umubabaro kugusumba. Ahubwo ari abantu bababajwe n'ikintu kimwe, yuko nk'uko Clarisse yariko arabivuga, igihugu cacu ko atari igihugu umurundi wese ashobora kubamwo avuga ati igihugu kinkunda, igihugu nkunda, nshobora kugira hanyuma nkashiramo agatafari kanje kandi bikakigwa, nkakibamwo mu mahoro nkisanzura nk'umurundi, nk'umuntu afise igihugu. Ego murumva turamukanya tukavuga duti tugire igihugu, tucitangire, tugire igihugu, apana jewe ngira igihugu, jewe nyene ndahari. Urugamba turimo si urugamba rwo kuvuga ati reka twinjire tubasohore. Kugira yabivuze ati Burundi ikuremwo ubwoba,
mutahure ico ari co runo rugamba. Si urugamba rwo kuza kuvuga ati pita nijipige mbisa ndahaje jewe, hama ndahaje je mvuga ngo caratuvuye. Abantu bose muriko murumva, jewe n'abantu bose tumaze kuvugana kuva maze kumenya runo rugamba, nkaza ndaganira nabo, nta n'umwe ndumva abavuga ngo urumva ngo jewe ngo nkeneye igiti canke ngo nkeneye ngurumva ngo jewe ngurumva ngo nije ngo nzoca menyekana nk'uwakigwaniye ngo kizomvune. Iyo turiko turavuga ngo tucitangire, ntitucitangire kugira igihugu abarundi bose babohoke, period. Reka twumve Transform, amasaha ariko aragenda. Transform, mwugurure micro. Yego murakoze. Bon, simbona izina ryose ariko nuko nyene nta kibazo. Tugire igihugu kandi tucitangire. Muri kunyumva neza? Ego turiko turakumva, tucitangire cane. Ego hama bisa n'ukuri twese muri rusangi twese dufise ibikomere, benshi barababaye, hariho n'abadashobora kuvuga ngaha ndabizi ariko bafise ivyo bashobora kuvuga. Nanje ndavyibuka nkica muri lycée Makamba nkiri umunyeshuri ukuntu byari byifashe, ndavyibuka tuvuye i Bujumbura tugenda mu ntara manifestation, byose ndavyibuka. Inshuti z'iwacu zaba kumutakura benshi n'ubu ntiturababona, numva n'ibintu dukwiye kwigira hamwe tugavuga tuti tugiye kuraba ico dukora. Kandi ikintu gikomeye nyamukuru nuko benshi muri twebwe tubitahura. Hano turafise abavyeyi ba mama ba papa, hano harimwo urwaruka. Rero kubona twoje hamwe tugashira hamwe inguvu n'imitima yacu yose, na cane cane ko tumaze igihe kitari gito, ubwo hariho fondation, hariho intumbero, intego kanaka buri muntu wese amaze kumenya. Uwuri hano wese ndabizi yamaze kubona canke yarasanzwe yabonye intumbero y'abatabazi, ico bashaka n'ico bagomba gushikako. Mbere na hano haruguru iriho ku vyivugo n'ibindi bitari bike by'abatabazi. Novuga nti intambwe zozo zaratanguwe gushikako, imirimo itari mike yaratanguye gukorwa. Ico dusabwa niki? Ubwo nyene muravyumva, ico dusabwa niki? Ni inguvu zacu, ni umunwa wacu, ni umwanya wacu. Byose murabizi ko ivyo bintu bigenda bikorana, murabizi ko bigenda bifatanya. Umwe kuco ashoboye, nimba udafite kino ufite ikindi, nimba udafite kiriya ufite ikindi. Nuko twohagurukana nyene niyo nka twese. Ya mu Burundi ndabizi hari abantu benshi bababaye, n'abo muri CNDD ubwabo barababaye, ariko kubera ko ntibovuga, bobura aho basumira. Odile niwe yabivuze ukuntu bimeze, ati vuga ko wahemutse uku n'uku kugira ngo tugukure hano hantu, ariko yuma kwibanga. Rero hariho n'abandi rero bagowe bari mu Burundi bafite iyo ntuntu, bafise ivyo bibazo, kandi bavuga bati hoza bariya, hoza abandi, hoza twoshigikira. Rero si ukuvuga ngo amazi yarabuze twashitse hariya hantu, ibiryo byarabuze twashitse hariya hantu, si ukuvuga ngo aho indaro yarabuze canke twabuze aho twinyegeza. Wapi, abo dutabara, abo duhisha, abo twereka inzira, abo dukebura, buriya barahari, kandi koko barahari. Nuko gusa twobitegura tukabishira mu mizirikanyi, n'ubundi abantu bakora liberation baba ari batwebwe. Nitwe dufise imbaraga, nitwe dufise inguvu, twe dufise ubushobozi, twe dufise byose. Ndabizi hano harimwo ba Maneko, ndibuka ko nigeze gufatirwa. Transform umenye itwe rirakatitse, abandi muriko muramumva? Ryakatiza ariko ubu muri kunyumva? Turamwumva ariko harimo amaparasite. Muriko muramumva mwebwe canke bishitsi wanje? Turamwumva ariko harimo amaparasite. Rugira uriko uravuga?
muri kunyumva neza ubu? turamwumva ariko harimwo ibiza biracikagurika, harimo abaparazite makeya. Ndibuka muriko rero murabumva mwe muriko Ego, murabumva je ninje ntabonye ego, reka nacu gukomeza turamwumva. reka ndabinenga bigenze navuga yuko nyuma yaho nigeze nanje gufatwa mu buryo butangaje, uburyo bw'igihe bavuga ngo abantu bose bakurikira ibikorwa ba Pacifique canke ba Maggie Shalom canke ba Mbonimpa, hari uburyo bakoresha bakabashaka ku ma Facebook, bari abantu bakunda gutanga komanteri zibafobya zigirante, hari uburyo bakora kugira bafate bari abantu babikora. Noneho rero nanje nigeze gufatwamwo barantwara, ariko Imana iza kumfasha ndabacika ukuntu. Bariya abantu bateye ubwoba, bariya abantu ni ibisimba, bariya abantu ivyiyumviro bari bafise bari mw'ishamba canke uko bari babayeho mw'ishamba, nibaza ko ari byo bazanye mu bantu. Urumva iyo nyifato ntabwo yari ibereye igihugu kirimwo ivyiyumviro bitandukanye, kirimwo ubwoko butandukanye, kirimwo abize n'abatize, gutekereza gutandukanye. Ivyo bintu ntabwo byari bigikwiye mu gihugu. Ni ukuvuga rero dukwiye guhaguruka tugafatana mu bwongo, umwe agakwega mugenzi we, uwundi agakwega mugenzi we, ko duhiriwe duhishije. Abavyeyi bakaba bahari bavyumva, abapapa bakaba bahari bavyumva, natwe abasore bakaba bahari bavyumva. Ubwo no kuja hamwe, ndabizi neza n'imbonerakure hano canke abandi baje kuneka, hari ibyo bazi nabo koko bikorwa nabo bitari byiza, bidashigika kandi nta ntumbero bifise. Rero bavyumve banabimenye yuko twamaze gufatana ari urunana hagati yacu, kandi intego ari yayindi, tuzoruhuka tugeze ku ubwigenge nyakuri, ubuntu haba umuntu. Nuko murakoze. ego urakoze cane transform hariho agapande ntashoboye kukumva ariko ubu nibaza yuko nashoboye kubikenyura nkabandanya no kumva ego nuko rero hariho ariko wariko barabaza ngo none ngo muzokomeza ngo muza ngo muzokwama mudusomesha ngo imisango injiri ngo idahinduka gushika ryari mu makomantere. Tuzohagarika ari uko tubohoye igihugu. Ubumenyere yuko igihe cose igihugu cacu kizoba kikiboshwe, tuzoguma natwe turiko turigishanya, dukangurana, duhamagarana kugira ngo tukibohore. Ni ukuvuga rero wewe ngo tuza imbwa wabajije ico kibazo, uzokwama ugaruka ahubwo wumvirize na wewe uzosanga itara ryawe ryatse. Reka rero ndabona amasaha yari ariko aragenda. Sinzi ko Celestin byari byagoranye cyane rwose ko ashobora kuduga, kandi nawe ndazi hariho akajambo ngira ngo yaratugemuriye uno munsi. Celestin woduga nawe, hanyuma abandi bari basigaye ngira ngo twobaha nk'iminota ibiri hama dusezerana. Celestin. Murakoze, tugire Yego igihugu. tucitangire Celestin. Tucitangire Celestin. Murakoze. Ishaka tubarifise ryo kwibohora, ariko turiribohora gute? Mbega turatahura ibyo turimwo, situation turimo n'ibyo twabayemo? Ico nico kibazo nyamukuru umuntu wese yibaza. Abati mbe ndaza gushika kuri ya ntego yanje gute? Mu bisanzwe numvirije ba Odira, ba Juvenali, ba Komanda, ba Transform, twagiye turagaruka ku byadushikiye, ariko byose tubihurije hamwe ni intwaro mbi twagiye turabamo. Icyo twari twiteze yuko baza kudukorera, icyatumye baja mu ishyamba, cageze bamaze gushika kuri ca gihugu byaciye bihinduka, ahubwo baca bashaka gufata bya bindi babandi barimwo nabo baca bigwiza ko incuro nyinshi. Aho wabonye havuye ibyatumye kuva mu 2015 biba amatora, mu 2020, mu 2010 biba amatora, mu 2015 bagashaka gutwara ibiringo bitemewe, Uburundi buja muri mitsere, igihugu kija mu icuraburindi. Ivyo byose kwaba kwigungira ko kw'intwara CNDD-FDD, aho uno munsi turiko turagera, aho mu gihugu ari umugambi umwe
ni wowe wica ugakiza, abandi bose duhamagarirwa kuyoboka. Odila niwe yavuze ati mbega ibi bintu abarundi nabo bararushe, ni ukuza turashikana ijwi kure n'abarundi bakavyumva, ahubwo ndibaza ngaha nta bantu bari mu Burundi bariho, iyo baba bahari vyari vyiza. Rero abatabazi nuwo wese ari muri ubwo buzima bubi, ubwo buzima ba Odila baciyemwo, ubwo buzima ba Transform baciyemwo, ubwo buzima ba Komanda baciyemwo, ba Juvenal, ba Clarisse, ba Twebwe n'abo bandi bose ubwo buzima barimwo, uwo niwe mutabazi. Rero kugira wigobotore intwaro y'agacinyizo ni uko wubahuka. Ubwa mbere utsinda ubwoba, ubwa mbere uremanga, ubwa mbere urashigikira, hama ico ushoboye urakigwanisha mu buryo umwe wese aba ashoboye. Uno musi hari abahisemwo gufata inzira y'ibigwanisho ari abo ba Red Tabara, ariko natwe aho turi dushobora kubashigikira mu buryo ubu canke buriya. Numvise Odila avuga ati twari dukwiye gukangurira abarundi yuko bokwakira Red Tabara, abatabazi, bakabaha amazi, bakabaha indaro, bakabereka inzira batabajimije. Nico twahamagarirwa twese gukora kugira tuze kubohora iki gihugu cacu kiri mw'icuraburindi. Kuri uno musi ndigira yuko jewe mbayeho neza, ariko umuryango wanje ubayeho nabi. Uno musi ndi umudede, kumbure mfise akazi kampemba 400, ariko ivyo 400 ntibikuvura depense nza gukora mu kwezi. Uno musi ndigira ko ndi umudede, ntwagwa nabo ndimwo, ariko isoko dusumiramwo ni imwe twese. Amusiteri tubigura 20,000, ikiro c'umunyu twigura 3,000. Nta muntu n'umwe mu Burundi atarya umunyu, ariko umushahara ntiwigeze uduga, umwimbu ntiwigeze uduga, yararya ubundi ryataye agaciro. Ariko nico cose rero mutabazi agwanira ni nako gateka k'umuntu, umuntu asubiye kwitwa umuntu, agira agateka kamubereye, abeho mu gihugu ciwe afise uburenganzira ku gihugu ciwe. Ivyadushikiye rero vyatezwa kutubera isomo. Gukosha si bibi, guca muri esheke si bibi, no kugwa si bibi, ariko tuvyuka gute? Ico twari gukora uno musi ni ukuja inyuma y'abahisemwo gutanga amaraso yabo mu buryo ubu canke buriya. Shobora kutaba nogenda kuri tere, ariko hari ibindi bintu baza gukenera bishobora kubashigikiza. Hari ivyiyumviro, hari kubashigikira mu buryo bw'intererano y'ivyiyumviro, kubashigikira mu buryo bw'intererano bw'uburyo busabwa, kubashigikira mu masengesho. Ico cose uza gukora uri gushigikira uwo muntu ashaka kubohora igihugu, nawe uri kubohora ca gihugu. Rero twoshigikira gute Red Tabara yo yahisemwo uwo murede, uwo mutabazi yahisemwo gusesa amaraso yiwe kugira yasesere igihugu ciwe? Nico cose wo mukorera kugira gishobore kumutera intege, ashobore gukomeza urugamba utamuciye intege. Bivuga iki rero? No musi hari amajambo aza acana intege kuri babandi bahisemwo yuko bobohora igihugu cacu. Ni ingwano twagwana twese tukavuga ati uwo muntu reka tumuvire hasi rimwe, twese tumwiyamirize, ico dushaka ni ibohorwa ry'igihugu cacu. Ubushoboye kubegera akabafasha akaja kumwe nabo vyari vyiza cane, tugakomeza urugendo. Ufise ibuye ukaja inyuma yabo, ufise inkoho ukaja imbere yabo, ufise umuheto ukaja mu mbavu zabo. Ico cose umuntu wese yumva yokora kugira igihugu kibohoke, nico umutabazi akeneye, nico igihugu gikeneye, nico umurundi uno musi aboshwe, uno musi yicwe, uno musi yangajwe akeneye. Nta kintu kibishe nko kuba mu gihugu ciwawe ariko ukakibamwo nk'impunzi. Nta kintu kibishe nko kuba mu gihugu, reka ndabibutse nk'abantu bari kumwe na Odila benshi baracari mu gasho, kandi baraciriwe iminyororo yabo barayimara, ariko uno musi ntibarose ubwo burenganzira bwo gusohoka. Niko ngira Odila atababwiye nawe n'ingene yasohotse, nawe nyene si uko yasohotse bibaye vyiza. Rero hariho ngaha ba Odila bari mw'ino space, hariho ba Nkurunziza bari mw'ino space, hariho ba Juvenal bari mw'ino space, hariho ba komanda bari mw'ino space yatubwiye ibyabaye muri za- za Kinama na Cibitoki, hariho ba
n'abandi bose bagiye baravuga ngaha twese turimo. Rero ni twese duhuza rero bya vyiyumviro za nguvu zacu twiyumvira ati none uno musi igihugu kiza gukizwa nande? Igihugu kiza gukizwa na jewe, na wewe, natwe twese mu buryo umwe wese aza gushobora gukora. Twotsinda rero gute ubwoba? Harya mu bisanzwe ikintu cica n'ubwoba. Turumva ati liberation, liberation, liberation. Ariko igikuru muri byose n'ubwoba. Ubwoba rero ni ingwara rero umuntu ashobora kwivura kandi agakira. Nitwatsinda ubwoba buturimwo, tuza kuba dutsinze urugamba. Kumva yuko turi babiri tudashoboye yuko igihugu kibohoka, ubwo n'ubwoba. Kumva rero yuko turi babiri tubohora ico gihugu, twatsinze bwa bwoba. Tuza tubohora igihugu rero. Igisagwigema niwe bavuze ati umwe bazomwica, turi batatu umwe bazomwica ariko babiri bazosigara, ni ukuvuga bazobandanya kubohora u Rwanda. Aho hari muri 90 kandi 94 u Rwanda rwarabohotse. Tugira Imana uno musi ingwano ishobora guhera kuri social media nk'uku kuri za Twitter z'amaspace, ariko igihugu kikabohoka kigafundikirwa ngaha, tugakomezanya ngaha, hama umwe wese agakora ivyiwe. Ndabakarira muri Kenya. Kenya kugira imyigaragambyo ibe yo mu mwaka uhetse, inama yabereye kuri Twitter. No kugira iyo myigaragambyo ihoshwe, perezida yakoreye inama kuri ya Twitter inama yabereyeko. Ko dushoboye kubikora, kubera iki tutovuganira hanyene twe turi mu mpinga itandukanye tukagira Imana tugahurira kuri iyi space turi ahatandukanye, ariko icyumviro twese ari kimwe kandi cyo kubohora igihugu cyacu, tugafundikira ijambo ngaha, hama tugahambya canke tugashigikira abo bantu twese turi umwe twabifundikiye ngaha. Akabuji kanje narakakije, ariko nanone akabuji kanje ntikobonesha umutumba wanje wose. Ndaza gukenera uwundi muntu wo kuwundi mutumba wo ku mutumba wanje canke wo kuwundi nawe yatsa kandi gutyo nitwaba twishi tuzoduhuriza hamwe tuzobonesha igihugu cyose. Ko akakije nkakatsa uwo wundi we kubera kutomwegera nawe akatse kugira igihugu kibohoke. Rero ni ugutsinda ubwoba. Kumva yuko ubwoba buri muri je ndabwikuramo. Nitwaheza gutsinda ubwoba, twe twagize Imana twumbure, hariho babo benshi muri twe barahunze, turi mu buzima butatubereye bwiza, ariko tuca dukomeza rero barya bene wacu nabo batotejwe bari mu gihugu. Tukabakomeza tukabereka Rede Tabara, tukababwira Rede Tabara ico arico, tukabereka ico gukora ca Rede Tabara, tukababwira kubaha amazi, kubacira inzira nk'uko Odila yabivuze. Ako niko kazi natwe turiko turafasha kubohora igihugu. Rero ishaka ryo kubohora igihugu hamwe na Rede Tabara ni ukwifatanya nabo mu nzira yose ishoboka. Hari umukuru w'umugambo yigeze kuvuga n'umuntu wese afashe ibuye akatera CNDD-FDD mba ndamushigikiye. Natwe umuntu wese yofata n'ikinonko agatera CNDD-FDD, uwo n'umutabazi, kubera afise icyo ashaka kubohora, afise icyo ashaka kubogora, afise n'icyo ashaka gukiza. Niki rero twokora kugira ivyo byose tubishikeko? Bwa mbere nuko twumva yuko urugamba atari urw'abatabazi bahise mu gufata inkoho gusa, ariko urugamba kari urw'umurundi wese atotejwe abayemwo ubwo mw'iryo curaburindi n'iyo vimizere turimo. Ica kabiri nuko numva uko je mu bushobozi bwanje ico shoboye guterera ndagikora, kugira wa wundi ari kuri TV, wa wundi yahisemo gukora gusesa amaraso yiwe, yumve yuko atari wenyene, yumve yuko ashigikiwe. Bwa gatatu nuko naje ndabahamvye abo bantu bahisemo gusesa amaraso yabo, naje nkifatanya nabo. Rufyiri atwara urikome niho haravuga ati wanka gusesera amaraso igihugu, imbwa zikanywa ku buntu. Kubera iki turinde yuko tuzasesera imbwa zikayanwa aho tugiye kwasesera igihugu cyacu kikabohoka? No munsi abantu turirimba ni kwa Gasore ni na Ndadaye bemeye guhara ubuzima bwabo baritanga ku gihugu cyabo. No munsi turirimba Sankara yemeye guhara ubuzima bwiwe aritanga. Turirimba Mandela
Mandela yemeye kugorwa aritanga. Igihugu kibohoka ca Afrika y'Epfo bari abantu 5, muzosome histoire ya Afrika y'Epfo. Ariko abo bantu 5, igihugu ca Afrika y'Epfo ni kinini gisumba icy'Uburundi, baragiye hamwe baremera barapfungwa, muri bo yari Mandela arapfungwa, ariko inyuma y'imyaka 26 igihugu carabohowe. Kubera iki twebwe none? Kubera iki twe tutoja hamwe tukarengera ibitandukanya, ndavuga amoko, intara, ibitsina, twese tukumva yuko impetso twese duhetse kari Uburundi, tukaja hamwe muri bwa butandukane bwacu, two tugira n'Imana dufise ururimi rumwe, tukavuga rwa rurimi rumwe kugira tuje kubohora ico gihugu cyacu cy'u Burundi, tugashigikira abahisemwo inzira y'umuheto. Kubera ivyo twibesha nuko twumva yuko tuzokura CNDD-FDD tuciye mu matora. Abavyumvira nk'uko barasinziriye. Ico CNDD-FDD no munsi ikeneye, ico CNDD-FDD no munsi yumva ni umuheto. Uzobesha uko azoja guhiganisha ivyumviro vyiwe vya politike kugira kuri CNDD-FDD, uramukoma nimba muzoba muryamanye umbwira ati jameni kanguka uriko urarazirana. Ariko CNDD-FDD no munsi zokugwa n'umuntu azoba yahisemo gukoresha ururimi bonyene bumva, nabo barabizi. Hama rero ivyo nitwamara kubishikako twese, igihugu kizobohoka. Nta ni amezi 3 vyodusaba uno munsi kugira igihugu gisubire kwitwa igihugu, gisubire kugira kirazira, gisubire kugira ubutunganiriza bose, gisubire kugira intwari ibereye, gisubire kubahiriza agateka kazina muntu n'ibindi. Reka tubandanye ducana ububuji, wakakije ntakazimye, ahubwo agashire ahantu umuyaga udashika, ariko atakubitse kumubehe. Ahe n'ubundi mugenzi we agafatishe, adomeke nawe ibuji ryiwe aridometse ku ryiwe. Gutyo tuzosanga utubuji twabaye twishi, igihugu gisigaye gifise abakimurikira, igihugu cavuye muri iryo curaburindi cagiye ahabona. Tugire igihugu. Ego Tucitangire. tucitangire. Ego komanda wari ufise akajambo wagomba kushikiriza nawe imbere yuko dusezerana. Hanyuma komanda nagomba, hariho umuntu yavuze muri commentaire ngomba wowe ugende wifuna. Hariho umuntu yanditse muri commentaire yitwa Niyongabo. Nagomba wowe aba ari we nawe ugenda umubwiye akajambo ngo rero gutabara ngo nta kindi ngo mushoboye atari kwica abanyamurenge muri Kongo, ngo nta batabazi muri mwo, ngo muri abakozi ba Kagame teshwe muti. Uyu ndamuguhebeye wowe ugenda usiga umubariye akajambo. Okay, murakoze cyane. Afite reka mbanze navuze ibyagiye bitubaho. Biracitse canke nije ntamwumva? Biracitse ntabwo turiko turamwumva. Ngira ngo arabe aragarutse yego. Okay, niko ndababwira ati nababwira baho, ariko sinababwiye icyanyoheye inyuma y'ivyatubaye. Twararyohewe nuko twatangurije urugamba rwo kugira imyerekano duharanira uburenganzira bw'abarundi bwose, guharanira amasezerano yarusha kugira ntaho nyangwe. Nyuma n'ubutegetsi buhari bakoresheje ibigwanisho twaguze kugira bicunga umutekano w'igihugu, biducungira imbibe z'igihugu. Ariko icyanyoheye n'icatumye uno munsi fisi ishaka ntaco muzi, reka ndakibabwire. Nuko nari nzi ko tuzimye burundu, ariko nsanga hari abandi baciye baza mbere baravuga ati nubwo munaniwe reka natwe dutanguze ibindi bishasha, ariyo Rede Tabara. Yaciye vuga toya byase mu mashi tugiye mu migere, ntimukagwabire bana mwabitanguye, reka tubafate mu mugongo. Abo bantu nuno munsi ndabakundisha po, niyo mpamvu nafashe nanje ijambo ndavuga ati ngire shigikire aho bigeze, aho nabitanguriye vyagiye ku rundi rwego.
abatabazi rede tabari birahagurutse mvuga ati ivyo natanguye ko bitagiye akagirire ngo bipfe ngo bigende byitwe ko natsinzwe twatsinzwe burundu nari kwicwa n'agahinda ariko nta gahinda ubufise nk'ubwo ufite ishaka ryo kurwana shaka kuhoza igihugu nk'uko twabitanguye rede tabara rero ikomere turi inyuma yayo dukomeze urugamba kandi imbere ni heza nk'uko twayivuze ejo bundi imbere ni heza urugamba rumeze neza harimo uwo muntu nawe sinumvise neza ibintu ijambo umbwiye mama Pamela ngo avuze ngo bimeze bite yavuze ati niyo abantu nyene babasamaza ni n'umuntu kwanza nzi ko twanamugondoye ateye amakenga yanditse ati ngo leta bara ngo nta kindi mushoboye ngo atari kwica abanyamurenge ngo muri Kongo ngo nta batabazi muri mwo ngo muri abakozi ba Kagame ngo tejwe mute okay arakumva cyane abantu namye ejo bundi nabivuzeho ndavuga ati abo bantu bamyeho nta rugamba rutagira abarugwanya ubwo rugamba ruhari twoba twararurangije kera tugomba kugira intambamyi tugomba kugira abantu nk'abo twebwe ntitukana ngo tubabwire ibintu bitari byo abantu nkamwe muzigumeho muvuga ibyo nyene ariko ibikorwa tuzobishira imbere ariko namwe turabaharanira tuzobagwanira kuko namwe muragowe sivyo abantu nta n'ikindi kibatuma ndetse inda ndende kandi abantu benshi turi kumwe mu buhingiro benshi ikihe kimwe nzovuga amazina atandukanye nkurikirana amashusho media atandukanye hano y'abantu bari mu buhungiro butandukanye ariko bavuga yamuhe batwagize bitabaho kandi nabo bitwa ngo n'impunzi abo bantu tukayoberwa abaribo igihe nzovuga ayo mazina muze mu mbabarire sintukana nararezwe ariko niyaza ko bazoca bikosora nabuze contact zabo no bahamagaye tukicarana cyo nkababwira ati ibyo bintu bibazamo gute n'amasura yabo yindi yaravye ntiyarakwiye kuvuga ibintu nk'ivyo rero uyo muntu yandika ivyo bintu nakomeze sinkene no kumenya izina giwe abantu nkabo ntituzigera tubabura iyo tutanabagira no muri manife twaba twarasinze ntitwari kugeraho tugeze muri manife nibagiye kubabwira ko baduhaye amafaranga atandukanye manifestation ngo tuzihagarike mu makomine atandukanye ariko benshi mu ndongozi twari tufise barabizi ko twababwira ati batubwiye ibi bimeze uko ntitwayariye hari abayariye rero bahemutse bakivuga ibyo n'ibyo niyo mpamvu naba bazogumaho badaca intege umuntu nk'uyu abanyamurenge nibaza ko abanyamurenge twabanye cyane mu Cibitoke cya Bujumbura mutakurana hehe nuno munsi nibo biga kuri Hope nibo bagize ishure rya Hope benshi cyane uno munsi bijya bavuga cyane iyo ndiko ndavyumvise se waza kuvugira nabi gute umuntu uri mu gihugu ciwe uriko biga kaminuza bijya bintu birantangaza benshi ndi n'abacuti babo benshi twarafatanije nigeze kugira ikibazo igihe kimwe mu petit frère wanje afatirwa ikongo tubana nabo mu Cibitoke baramperekeje ndagenda mutora baramumpa ntanze amadolari ibihumbi magana abiri sibyo ntaco badakora rero mu kugira ruswa no kugira babohesha umuntu avuye hanaha amanyanga yabo sinzi nibakorane niyo leta ya Senede David barakorana nabo ariko ndazi ko tamu Rede Tabara acagura ubwoko ngo cy'abanyamurenge bijye babatuka bababwira ibitari byo tibizigira binabaho Rede Tabara irasukuye irimwe ubwoko bwose irimwe intara zose noneho bazobibona kandi barabibonye reka turi kuja muri byinshi abo bantu bazamaho nimba batobaho hoho twoja tugiye gusenga mu isengero hama bati padiri aje bati muhana mukama tuvuga ati tukore nk'ibyo no munsi mu gihugu gituranye no munsi bari mu mwidegemvye no munsi bishimiye itsinzi bishimiye kwibohora twoca tubikora vuba ariko natwe burakiye twibohore tubahaye amashi kuba baribohoye natwe je bundi tuzobatumira twaribohoye murakoze cyane rero nico nagomba gusozerera ko ni byinshi temanyaje ni ndende ntitwara hano ariko zo dufata umwanya
gucagagura gato gato ariko jewe ubwanje n'iminsi 3 yohera murakoze Yego urakoze cyane komanda. Yego. Nuko rero amasaha yatujanye ariko nk'uko tubizi zino space ziraba hanyuma hariho abazumviriza bukeye hariho n'abakomeza kuzumviriza n'imisi yarenganye turashimiye rwose bivuye ku mutima bajya muhora muca muzifata mukazishira kuri YouTube ndabahaye ruhusha imbere y'abantu bose muyiterure n'iyi muyijane kuri YouTube mukate uduce amajambo muvise umuntu yavuze ikintu cabakoze ku mutima mugikate mugishire kuri YouTube na cone babandi muhora muzifata mukazigira ama audio kugira ngo abantu bashobore kuzihanahana ku ma WhatsApp ivyo vyose umwe wese abikora amenye yuko ndabimushimira kandi ari niko gatafari kiwe nawe wari kurumviriza ino space agatafari kawe ushobora gukora ubunyene nimba utari bwabikora nimba wanabikoze na jewe ndashobora kubikora ubu nyene turiko turavugana ndasubiriye ndaroposta ino space kugira ngo uwundi nawe ashobora kuba ahejeje kuyiconnect ubu nyene ayumve amenye ko yabaye ayisavinge kugira ngo ashobore kuyumviriza yaheze canke ayumve n'ubu nyene itarahera umuntu wagiye ufata ijambo ngaha aye ukaza ugasangiza ishaka ryawe ryo kwibohora ndagushimiye nizere yuko ijambo wavuze hariho uwo ryakoze ku mutima nizere yuko bantu mwari ngaha akabuji katari bwake yuko kase nizere yuko nubwo ko bakatari akabasi akabuji ugafise watahuye wagiye wumva muri témoignage y'umwe ikintu cyo gukora ku mutima ukavuga uti nivyo vraiment hariho ayandi ma space avugirwamwo Uburundi aho bugeze ndayabatumiriyemwo hariho ama space yandi twiga kuri kahise hariho ibiganiro bitari bike uko ndabibonye niko ndabibasangiza nanje ndazi ko nk'uko uno wa Mungu hariho space ya Kokode muze muyikurikire hariho space ya Kavaziko muze muyikurikire n'ahandi hose n'ayandi ma space muza mwumva baba bariko baravuga ibintu bikangura umurundi si bike muze muzibonye mubishoboye mugende muzumvirize na cane muzisangize n'abandi n'agatafari hariho urugamba hariho abafashe umuheto bagafata amarisika akomeye bagaheba imiryango yabo bakagenda bakifatanya n'abandi barakora ako kazi kabo ariko nawe utari kuri urwo rwego ntuce wibaza ngo ntacyo ufise ushobora gukora nawe urashobora gufasha mu guhimiriza imiryango yawe twese ngaha turafise abantu bacu bari Burundi mubaganirije ubabarira ati hewe hariho ibintu turiko turumva Odile yabivuze ati hakaza abantu ati murabaha amazi murabaha indaro n'abatabazi b'abarundi uti ndabumva narabumvise ico nobabarira nuko n'abantu bafise ubuntu n'abantu bafise urukundo rw'igihugu kandi batagenzwa no gukora kumwe byaba bimeze nka kera abagwana kera Burundi twarababonye ingene bagwana nobabarira yuko n'abantu bafise ubuntu bagengwa n'ubuntu reka rero ndabe nibaza ko tworaba nka babiri komanda yahejeje kuvuga na transform nibaza ko yahejeje kuvuga na Celestin Mwanza umwanya munini reka tubaze Odile ko hari akajambo yotubarira hanyuma hariho n'abamubajije niyashaka ashobora kubigaruka ko gatoyi ariko Odi ufate umwanya mutoyi ugende udusezereranye n'akajambo kadukora ku mutima ego murakoze kumpa ijambo nukuri iyo tugira igihugu kandi tucitangire Odile iyo turi muri ibi biganiro nukuri bamwe nta tiro turonka kuko kenshi usanga turi kumwe n'abandi tuba tubana hafi baba baje kumviriza iki kiganiro kubera benshi ataga telefone ka Android baba bafise baba bashaka kumviriza iki kiganiro nk'uko nyine turiko turacumva en direct rero benshi nibaza yuko kuri ico kintu twavuze cerekeye abakenyezi
hariho mu minsi iri imbere nitwagirirwa ubuntu Madame Pamela agasubira kutworganiza gutya anyi tugasubira kuja muri iki kiganiro, hariho abansavye ko nabone tuzobaha umurongo nabo bakagira ico bavuze. Murumva yuko ibikorwa vyacu biriko biragenda vyaguka. Hanyuma abavuga nabo ni mubareke bavuge, kuko nta iyo imisi yose iyo igiti ndibuka kera